munyihanganire kuko n'abakozi b'Imana baranyihanganiye. Hama ndashima Imana ivyinshi yankoreye. Ndi mama w'abana 5, naragiye ndagira ibibazo bitoroshe ariko Imana yaranzigamye. Yarampaye umwana wa mbere ntivyoroshe, barambwira ko umwana atameze neza, bukeye bamumpaye bukeye, hanyuma ndamara ukwezi mu bitaro, Imana iratusigama twese turataha. Ariko abaganga babivuga ntitwari gutaha twese, abaganga barabizi bahora batubwira. Ugira kabiri nawe nyene naramwibarutse ntivyoroshe, nawe nyene wewe yaciye agwara intandara, ariko mu nyuma yarakize, nawe nyene ndashima Imana. Ugira gatatu niho baca bambwira ati wowe ntuzosubira kugaruka neza, uzoza uribaruka kwa sezariyene. Sezariyene igira gatatu narayikorewe ntivyoroshe, naho nyene mu nyuma naratashe. Haheze imisi abaganga batwobwirije ko dutahako, ntivyoroshe, ndavyimba inda, barambwira ko bazonsubiramo sezariyene. Narabwiye abakozi b'Imana bo ngaha, harimwo bamwe nagiye ndabibwira, ariko naho biruko ndakumbuye kwisengera ko naramaze umwaka natambuka. Naravuga ati ndakumbuye isengesho, nazoshika ko muhira kugira umwanya ntiwaboroheye, ariko vyaragenze buke buke ndagaruka kw'isengero, ndetse ndabishima Imana. Sezariyene igira 4 n'iyigira 5, iyo nta birebero ivuga ko novuga ko vyagenze neza, natashe amahoro. Hanyuma ikigira kandi mu mwaka wa 2024 je nari mfise papa muhira, ndatamanya amezi 9 agwaye. Hanyuma akaragira ububabare butoroshe, ndakunda kumuvuza biragenda neza, ariko aragira ububabare butoroshe. Ntabwira abana ariko arakumenya uri umurwi wanje ni kame dusengere sokuru, twarapfukama tugafata akika tukaririmba, ariko ntabwo twayiheza kuko ntivyanyumvira. Umutima waranyangira, akamwe aragwara arashika kure, araja mu bitaro, ndavuga ati ko papa nizaja mu bitaro azotaha. Ntivyoroshe, yaramaze hafi ngira nk'ukwezi mu bitaro, hanyuma aragwara shikaho mbona yuko ageze ku mfiro. Niho umunsi umwe hari dimanche ndabona papa ni wapi kweri arakwiye, mugabo ndaguma nizizwe ko azokira, kuko ndavye ukuntu nari ndamufise ntivyari vyoroshe. Abana muze mukunda abavyeyi, nimwabona bakumvisha bafungura amazi bakibaha, kuko jewe harageze igihe papa yifuza ivyo afungura sinabironke, kuko papa ntiyapfa gufungura ivyo vyose. Hanyuma ndabwira abakozi b'Imana nti yamara papa ndabona ko agomba nsige, nkabari muze mumufashe papa ntapfe, tukabonanye n'abakozi b'Imana. Ariko muri iyo misi yamaze mu bitaro, hariho abagiye baraza baramufasha mu kwemera kwiwe, sinashoboye kumuvangira, ariko kukanyuma navuga ati nanje ntobora ubuza kumusozereshereza. Hanyuma narondeye abakozi b'Imana ngaha, ndasanga bari mu bikorwa ntivyoroshe, ariko ndabona umuntu aje agana mu bitaro, ni umuntu yari aje gusengera. Ndabona ati ivyo nivyo vyose ujya muntu w'umukozi w'Imana, ndiyumvira kumuvugisha biranga. Hanyuma ndarinda aragenda, agiye yaraje gusengera abantu, asohotse niho naca mbona ariko arasezera bamuherekeje. Ndavuga ati ubu ntancika ndagenda buke ndabwira umumama bari kumwe ati mfasha, ntumbwire uwo muntu nawe ndi kumwe n'umukozi w'Imana aza asengere papa ko ndabona ivyo nkirica. Aho nari nagiye muri morgue, ndabaza vya morgue ukuntu bimeze, kubera namaze kubona papa yuko agira arengana. Hanyuma wa muntu ntiyanyankiye, bamumaje avuga ati yaba ari umuntu arifuza kumusengera papa. Yambajije ijambo ati papa warakijijwe? Ndamubwira ati papa arakijijwe, ni gusa naho atari umukirwa, ni mu kwemera kuri wasengera. Ndabizi ko papa akijijwe, kuko twebwe twavuze papa ari umukiristo, ndabivuga. Hama araza aramusengera, aravuga nyene amagambo y'abakozi b'Imana, ni arikwiye. Hama nanje mu masaha y'ine saa 5 ndataha, ntaje telefone kubera uburuhe bw'ukwezi kose naguma nja mu bitaro, ndasinzira gato, sinziriye barambwira ati burya sokuru byarengana. Rero ndashima Imana, ati dushima mu byiza no mu bibi. Ndashima ko papa yarose umuntu ashobora kumuvugisha, ntiyarakivuga kandi ntiyarakibona.
nkayasinze kujya umuntu asinzira nyene yibereye mu tiro ariko umunsi dimanche apfa papa twaramuvyuye turamuha ivyabo turabona ntitari karagera umwana namaze kubona yuko papa yari atanye ngenda gushima Imana hama papa apfuye yapfuye mu kwa kabiri tumuhamba mu kwa gatatu hanyuma tugiye ku maziko tuvuye ku maziko jana cengera utuko n'atwaye abana bose haheze iminsi itatu mushiki we nawe carapfa yapfire mu nzu kwa mama ariko aje kugandarira kwa muramukazi yewe hanyuma uwo tuvukana asubiye mu rugo yaciye agira accident hanyuma mukuru wanje ari mu bihugu byo hanze abagendera mu ndege barabizi batubwiye detaye zose nabo nyene indege aratubasesa bageze muri Kenya ariko byose tukabishima Imana inyuma y'aho mutoyi wanje yaragize ubukwe nyuma yaho aragwara aravyibuha gushika ngira nkaho yoba akwiza nk'ibiro 70 kandi ni mutoyi wanje cane nawe ntivyoroshe aravyimba twese kuziba naho wapi ntavyo yaduze ca dusanga ntavyo yigeze kuri diziwiti atigeze agwara ameze neza ndetse ndashima Imana ko Imana yabaye natwe nanjye ndababwira ko turi Imana baramwihanganye Imana ibahezagire ndababwira ati nyamara musenge mutoyi wanje nawe nyene ntivyoroshe mutoyi wanje bakamukuramwo umwana ku mezi ico shima Imana umwana yaratashe amahoro ni kanini karavyushe cane nuko ndakavuye ku mezi hanyuma nanje ico shima Imana ndashima Imana ngira ko bari banzi ntibari bamenye gukora nimoshe nuko nanje mubona ameze uku anani umushatsi warameze jewe nanje ntivyoroshe naragwaye gushika aho abaganga bambwira yuko ntegeza kwimosha ipara narimosha naza gukunza igitambara ariho abagiye barambona bakambaza ati wabaye iki ntiyari amafyeri yari ingwara nari nfise igitimba co mu mutwe bagomba kugira operasiyo aha nasinze operasiyo zibiri zose ndazifise mu rugo ariko naragize ubwoba babwira ko turi Imana ngaho baranyihanganye ntivyoroshe barambwira ati rema ati na operasiyo bazokwiye iya mbere na porogaramu y'umudematologe ndagira ubwoba uwa kabiri porogaramu n'umuneroshirisha abo bose narabashitse nta operasiyo bagiye rero nshima Imana ko ndaheruka gusubirayo muri controle arambwira ati madame nta operasiyo ikenewe none rero mpagaze ngaha nshima Imana ibyiza byose yangiriye kuko najya niteza nagenda nkora n'ibibazo bikomeye ariko ibyo byose Imana arabindenganije kandi ndashima Imana ko abakozi b'Imana bo ngaha ndabakunda cyane n'abandi ndabakunda bahandi kandi n'abakristo bo ngaha nabo nyene Imana ibahezagire baragiye barandemesha abakozi b'Imana bo no mw'ijoro n'abandi ati yamara n'ukuri ndamerewe nabi bakambwira ati rema none rero narakunze kwifashisha indirimbo y'ijana igitero ca gatatu n'ica kane n'iya sawiti igitero ca kane na zaburi ya sa 50 ivyo nivyo vyandemesheje namwe nimwagira ikibazo murazoza muratabaza abakozi b'Imana musenga nta kintu cananiye Imana izabibakora nk'uko kadushima Imana kuko ni vyinshi cane yankoreye sinobivuga vyose aha mubona ntimubone ngo ndi muto ndakuze no gusa mugabo ibibazo nagize bisumba uko ngana mugabo ivyo vyose Imana yarabinyihanganishije kandi ndashima n'Imana y'umutware wanje ari aramaze imyaka itari kumwe abonye ari amahoro kandi n'abo bana bose ko Imana yabampaye bigoranye bose bari amahoro abumvise amasomo yanjye Imana iraheza ndagushima ukuntu wanzigamye muri bya bibazo byose warampaye abanje ariko byose ndabishima Imana kuko waravuze ngo dushime mu byiza no mu bibi none nyakubahwa ndagushimye ndagukengurukiye n'abakozi b'Imana igisibo cy'ubugororoka hama amashimo yanjye mwami uyakire ushishikare no kunzigamira muri ibi bihe ndimo no mu bindi bihe byose mwami uzonzigamira abanje n'ibyanje
uzozigama abakozi n'ishengero ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.